nuko turayikaze w'Imana ateye iteka kuko ijambo ryayo ni mwarimu ndungiswe nayo Jean Baptiste turamuha ikaze. Mwami wacu ya Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Mugire gutya turamukanye mwiri zina ry'uyu mwami wacu Yesu Kristo. Shimiye Imana data wa twese ihoraho yongeye kumpa akandi karyo ko guhagarara imbere y'umugeni, imbere y'ishengero ry'Imana. Shimiye n'abavyeyi b'ishengero babipanze ukunyene nabo Imana ibahezagire. Shimiye namwe ishengero mwicaye imbere yanje mugira mwumve ico Imana yashize ku mutima wanje. Si jewe jenyene yagishize ku mutima, ariko n'abaririmbyi bamaze kuririmba. Sinzi we ko wagiye wumviriza hari ico Imana yashize ku mitima yabo kandi bakidushikirije. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana itunezereje itugiriye umunsi mukuru, iduhaye amajambo yo kuturemesha imfuvyi n'abapfakazi ngo bareme. Ngo inyoni ntizirima ariko zirarya, bivuga ngo natwe data azotugaburira uko biri kose. Amen. Twumvisemo n'ayandi majambo akomeye avuga ku iherezo ry'urugendo rwacu. Muririmbyi yavuze ngo Yesu ntazopfa gutoranya, ntazopfa kujana abeneda, ekada ngo azorobanura. Imana idufashe, azorobanura. Ubundi acavuga ngo uru rugendo rwacu ntirugendwa n'amaguru, ariko rugendwa n'iki? N'imitima. Aho hose Imana idufashe. Tugiye kongera ko amajambo y'Imana kuri aya tumaze kumva. Imana yampaye ijambo rivuga ngo kuki hazoduzwa bamwe. Haleluya. Kuki bamwe bazoduzwa abandi bakarekwa. Kuki dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 10 igice ca 24, dusome kuri uriya murongo wa 40. Nawe uvyiyumvire ko kuki bamwe bazoduzwa abandi bakarekwa. Kuki atazopfa kujana. Mbega mu kurobanura azokwisunga iki? Murongo wa 40 havuga ngo ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Imana yacu idufashe. Mureke twongere ko n'amajambo ari ngaho inyuma ku gice ca 16 Matayo cumi na gatandatu. Turasoma ku murongo wa 15 dushitse ku wa 18.
kugira ngo bigende neza camufatana no mu vyahishuriwe Yohana igice c'indwi umurongo w'icenda no wa 10. Matayo 16:15 haravuga ngo arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero. Hariya hasi bivuga ngo mu kigiriki Petero risobanurwa ngo ibuye. Kandi kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ivyahishuriwe Yohana igice ca ndwi umurongo w'icenda haravuga ngo hanyuma y'ivyo, ni urupapuro rw'amajana 283. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Amen. Nayo majambo tumaze gusoma kandi atari make, ariko buri jambo ryose rigira ico ritwigishije. Amajambo Yesu yavuze aha twahereye yariko avuga ivyo mu isozera ry'uru rugendo rwacu. Uru rugendo twatanguye ca gihe twemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ca gihe twemera umuntu wese akabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, niho twarutangura. Yesu rero avuga iryo mu iherezo ryago, igihe azoza gutora ishengero. Abaririmbyi babiririmbye ngo ico gihe azohagarara mu kirere, azohagarara mu bicu. Pawulo avyandika ngo abapfuye bizeye ngo nibo bazotangura kuzuka baje kumusanganira, ngo bamuhitane natwe abazoba bakiriho tuce tugenda tumusanganire. Nico gihe rero yariko aravuga, avuga ati muri ico gihe rero abantu babiri bazoba bariko bakora igikorwa kimwe, barimira hamwe, bariko barasyera ku rusyo rumwe, bicaranye mu rusengero, bariko barasangira agafanta aho bazoba bari hose. Umwe azoduzwa uwundi arekwe. Birashoboka. Mani dutabara. Amaze kubabwira ayo majambo rero, natwe nk'abizeye nyuma y'ibi bihe atubera icitegererezo, tugakomeza tuyiyumvira ko, tugakomeza atwubaka. Umwe azoduzwa uwundi arekwe. Bene aha mw'ishengero muri mwebwe nahi wacu, bamwe bazoduzwa abandi barekwe. Kuki? None wewe wumva ushaka kuba muri bande? Wumva ushaka kuba mu mugwi uwahe? Je uyu nshaka kuzoduzwa, naho bitoroshe, naho ngwa mvyuka, je uyu nipfuza kuzoduzwa. Sinzi nawe, ariko kandi birashoboka umuntu
akaba mu batipfuza kuzoduzwa, navyo birashoboka, kuko hariho abantu batemera Imana, hariho abantu batemera ijambo ry'Imana, abo bariho, ariko nizere ko atari wewe canke atari jewe. Twasomye hagira kabiri mu gice ca 16, n'igihe Yesu yariko avuga amakuru y'intango ry'ishengero, ingene ishengero rigira ribeho, arabwira Petero, ni kibazo yaramubajije. Petero agira amahirwe yo kucishura, yo kugitora, turavuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu acamubwira ivy'ishengero, ico gihe ntiryari bwabeho. Aravuga ati kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero. Urwo rutare ni Kristo, ariko kandi hari n'abandi bafata ko ari Petero, ariko kandi hari n'abandi bafata ko ari ukwizera kwa Petero yagize mu kwatura ko ari Kristo, umwana w'Imana nzima. Ariko aho seho dutumbereye, mureke tuvugire ishengero. Nzokubaka kw'ishengero, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Yesu nashimwe. Umuntu ashobora kwibaza ati, mbega iryo shengero Kristo yavuga ni iryahe? Mbega ni iryo mu Kinama? Mbega ni iryo mu Kamenge? Mbega ni iryo muri Kongo? Mbega ni iryahe? Erega hari n'amashengero afise ukwizera gutandukanye nuko twe dufise. Ukwizera kw'amashengero kugenda gutandukanye bivanye n'abayatanguje. Ugaca wibaza uti, none iryo shengero ni iryahe? Ico kibazo twese twocibaza, kandi abenshi ntabwo bagira inyishu yacu. Ariko mwumvirize, mbega iryo shengero ni iryahe? Ndaribabwira. Mu vyahishuriwe Yohana yararihishuriwe, aravuga ngo mbona, nawe yahishuriwe ivyo muri kazoza. Aha kuri Petero yari intango yaryo, Yohana aza guhishurirwa ivyo muri kazoza. Inyuma y'ibi turimwo, ngo aribona riri imbere y'Imana, ngo ari ishengero rinini cyane ritoharurika, rihagaze imbere y'intebe y'Imana, ngo rifise ibigazi rizungagiza. Iryo shengero ngo riva mu mahanga yose, iryo shengero riva mu ndimi zose, iryo shengero riva mu bwoko bwose, iryo shengero riva mu nkoba zose, riva hirya no hino. Birumvikana rero ko iryo shengero atari mwebwe gusa, kuko mwebwe mbona muri abirabure, none ko atamuzungu mbonamo, ko atamushinwa mbonamo, hariho n'abandi. Iyo tuvuga ishengero, muze mwumve ibintu bibiri. Turatanguye kwiga indunduro, tuja kurondera ati kuki bamwe bazoduzwa abandi bakarekwa. Nico kibazo turiko turagerageza kwishurako. Ishengero ibintu bibiri. Hariho ishengero riboneshwa amaso y'umuntu, aya y'umubiri, niryo twebwe n'amakoraniro. Aha n'abandi bakoranye, si muri Pentekoti gusa, n'ahandi hirya no hino bakoranye, ayo n'amashengero. Iyo mwumva ishengero, muze mwumve kandi irindi shengero rigizwe n'umugeni wa Kristo iyo ari hose. Amen. Iryo shengero rero harimwo bangahe bo ngaha? Harimwo bangahe bo mu Kamenge? Harimwo bangahe bo mu Bushinwa? Harimwo bangahe bo mu idini kanaka ntavuze? Harimwo bangahe? Abo rero umwe, babiri, batatu, bane iyo bari hose,
bagize ishengero rya Kristo. Yesu nashimwe. Iyo muvuga ngo amarembo y'ikuzimu ngo ntazorishobora, none wewe kwagushobora, curaba neza, curaba neza. Tugerageje gutandukanya kugira ngo mutahure ivy'aya mashengero abiri tuvuga. Mu rurimi rw'igifaransa iri tubonesha amaso bagita église locale, iryo naryo rigizwe n'umugeni wa Kristo yari hose bagita église universelle. Iri riboneshwa amaso canke locale rishobora guharurwa, umurongozi akavuga ati mfise abakirisi 1000. Mugabo ririya rigizwe n'umugeni wa Kristo ntirishobora guharurwa. Yohana yaravuze ngo ntawo shobora kuriharura, kuko iryo na Paulo na Petero arimwo. Muri iryo ntawupfa. Niyo mpamvu mumva ngo abagororotsi ntibapfa, aguma muri ico gitigiri. Igikorane caryo ntabwo kiraba. Hari umunsi bazohurira bose mu bicu, guhera kuri ba Petero, si kugeza kuri twebwe gusa, ariko n'abazokwizera inyuma yacu, ishengero rya Kristo. Aha rero mw'iri shengero riboneshwa amaso iri turimwo harimwo inzego, harimwo abakuru. Yesu ashimwe. Mwumvise ngo harimwo iki? Aha muri twebwe harimwo abakuru. Burya na jewe ngaha hari ahantu nkajya Mutama Baruteremi yicaye ntaho no kwicara, ntivyo kunda, kuko ni mukuru wanje. Mugabo muri ririya shengero rya Kristo twese turangana. Nta murongozi arimwo, nta mwarimu arimwo. Umurongozi umwe rifise ni mpwemu yera. Muvuge muti amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rirabaremesha ati humura, abakene ni muhumure. Paulo yavuze ngo abo kubaha mu bubahe. Niyo mpamvu mubona hariho abantu naho yocegwa ikibanza ciwe kihari. Niko biri. Ivyo rero ni ivyo muri église locale aho iwacu tubonesha amaso. Ariko hariya hataboneshwa amaso twese turangana. Mureme rero, abashonje mureme, ibimuga mureme. Kandi rero ndababwire, nta mugorwa wa nyuma muri mwebwe arimo. Aho hari ingorane ufise, usanga hari abandi bavuga toya reka shawe urivugisha. Niko biri. None weko waje no ngaha, hari abapfunzwe, hari abamanitse amaguru mu bitaro, benerekeje kwibibuye. Yesu nashimwe. Reka turabe rero mwebwe na jewe ndimwo ko turi mu ishengero lokale, ko turi mu ishengero riboneshwa n'amaso y'umubiri. Vyovyo ntawo bikekeranya kuko murahari. Ntitubonana, ntimwabatijwe, none ntimurabaririmbyi, ntimurabanyeshengero. Ivyo rero ntawo bideha, ivyo ntawo bikekeranya. Biragaragara ko turi abanyeshengero. Mugabe ishengero ryahe riboneka n'amaso lokale iri nyene. Bakubanya bacavuga tujya no mu Pentecote, baravye uruguturiya rurerura tujya no mu Pentecote, baravye imishatsi y'intetere ujya no mu Pentecote, baravye igipataro cagutse gose tujya no mu Pentecote. Sanjika ivyo biboneshwa amaso. Munyemerere tuganire gato, mbabwire ibintu bishika kuri 6 bigaragaza
ko hamwe no kwicara ngaha na hariya mu ishengero ritagaragara n'amaso y'abantu kurimwo. Ahantu rero muvyumvirize neza, ushobora kwandika yandike, nico cirori twiraba muno munsi, niwo munzane tuza guhagarara kuno munsi. Nusanga udashitse, nta kindi Imana itugomba ko atari uguca bugufi tugasaba imbabazi, ibisigaye tukinjira mu murongo w'abariko baja mu ijuru. Mu ijuru tuzojayo, mu ijuru turiko turagenda, ariko hariho ibarabara ducamwo, ugaca hirya si yuja, ugaca hino si yuja, n'iryo barabara. Ica mbere, umuntu ariko aja mu ijuru, ari muri rya shengero Yohana yabona, ari muri rya shengero ryubatswe ku rutare, uwo muntu afise ukwizera ko muri Kristo Yesu. Yizeye iki? Yizeye ko Kristo ari umwana w'Imana nzima, ko yapfuye akazuka ku bwacu kugira ngo duharigwe ibyaha byacu. Bene da, hari abantu ashobora kuza gutunganya ibintu, yarangiza akakubwira ngo urumva ngo nari naravyihanye, ngo mugabo none nimba wari waravyihanye uje gukora iki? Agasangwa waravyihanye, ni wizere ko amaraso ya Yesu nta kindi kintu yakoze atari kudukura kw'ibyaha. Haleluya. Muvyizere. Niwite kukumenya ngo mbega bingana iki, niwite kukumenya nisha bangana iki, niwite kukumenya ngo nononye bingana iki. Raba gusa ko wihanye, ibisigaye wizere amaraso ya Yesu. Nuko kwizera kwacu ni iki duhagaze ko abazoja mu ijuru, abazoduganwa muri ca gikorane. Iyo dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 3 umurongo wa 16, ariya majambo aravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, niko gwatumye irungika umwana wayo Kristo, kugira ngo w'ikinege, kugira ngo abamwizeye bose ntibazopfe rubi. Ibi bintu muvyumve, ibi bintu ntimubikekeranye, kuko kwizera nukumenya neza ivyizerwa udakekeranye. Kuramo gukekeranya ko Kristo yatanzwe kugira ngo abamwizeye bose baharigwe ibyaha, bacika abana b'Imana. Ubwo rero nimba uvyizeye, shirako akavi, tahandi umwana w'Imana. Yesu nashima. Ica kabiri ni kubatizwa. Umubatizo hari abantu batawuha agaciro, ariko kubatizwa ni igikorwa kiranga canke n'umugigwa uranga intango y'urugendo rwacu. Muririmbyi hari umunsi yaririmbye ngo Yesu ndacibuka umunsi nakwemereyeko. Mbega wemeye iki? Iyo hageze kuri iryo jambo, hari aho umuntu yiyumvira ico yemeye, canke akiyumvira ryari yemereye Yesu akabibura. Bikunze gushikira abantu bakuri bavutse basanga abavyeyi bakijijwe, ariko uwo munsi nunawubura uzogira intango nshasha, uvuga uti data, ubu rero jewe nka jewe nashaka twumvikane, nkwemerere ko ndakwizeye, nkwemerere ko ntanguye urugendo. Murabona amashengero menshi hariho ayafashe kubatiza inzoya, ariko abandi baravuga bati oya, ntitubatize inzoya, reka turindire umuntu akure akoresha ubwenge bwiwe, avuga ati ubu rero ngira mba umukristo. Yesu nashimwe. Abana banyu muzohore mubarongora, ariko ntimuzobategeke kubatizwa, muzobarongore mubigishe. Mbega umubatizo niki? Mbega utanguye urugendo ki? Umwana vyiyumvire ko hama hageza ati papa ubu naje ngira mba umukristo. Haleluya.
kubatizwa rero ni ngombwa. Yesu hari ahantu yavuze ariko atumwa intumwa ati mugende abantu bose mubahindure abigishwa, hanyuma mubabatize kandi mubigishe kwitondera ibyagezwe, ibyo nabigishije. Erega hari abantu batarabatizwa, erega hari abantu babifata ibisanzwe. Bigeze kumbaza ati none mwarimu ko umubatizo twebwe twabatijwe naho twabatijwe amazi makeya, none twe natwe gute? None mwebwe ko mwabatijwe makeya, none mwe ntimwumva ko harimo erere, harimo agakosa? Nca ndamusobanurira uwo muntu ingene amazi makeya yatanguye. Yari umwami w'abami yitwa Constantino mu kinjana ca 4, ubu turi mu kinjana ca 21, yihanye yemeye igikristo kuba umukristo. Mugabo bararaba ico gihe babatiza mu ruzi nka Kinyankonge, bararaba ati none perezida turamutwara mu Kinyankonge by'ukuri? Toya vrema turaba ukuntu bahasi tubigenza. Abatama bagira ubushobozi bahawe na data, baca bahezagira icupa ry'amazi. Umwami rero baca baramucucagira. Haciye iminsi ti mugabo Kameme na Buramatari ntawo mwinika mu Kinyankonge vrema. Haciye iminsi ti Kameme na Dokaritier ntawo mushira mu Kinyankonge vrema. Haciye iminsi ti Kameme nujya mu gwiza atunga wo muri Asiatique ntawo mushira mu Kinyankonge. Mureko muravyumva? Biratebatebaga bibi bintu turimo nibiki. Tireka tureka ivangura, bose bababatiza kwa kundi. Niyo mpamvu abagarukanye ka kanovera bavuze ati mbere n'umubatizo warononekaye, twese ni mu mazi. Niyo mpamvu ba bantu nababwiye ntibarangana, naho go bari urugabo rw'indani ni nk'iyi wanje mu mazi. Urabona uwo n'umubatizo. Tugiye kukigira gatatu, kwakira mpwemu yera. Hari abantu baba mu ishengero no kubatizwa bakabatizwa, mugabe iki kintu ca mpwemu yera ntibagishire ku mutima. Iki kintu kirakomeye. Uyu mpwemu yera ni wazo kominika canke ni wazo tumatumanako na Kristo hejuru, ni wazo tubatura twagiye. Hari abantu bavuga ngo bazofatana amaguru, hari abantu biyumvira ngo sheri wanje hariya ngo ndamukunda ngo nzoca namwe ngo tujane. Negative sheri, negative ntibikunda, kuko naje ntazoba ari jewe, ni mpwemu yera azotubatura. Kandi tukiri muri ubu bugingo ni mpwemu yera dushoboza. Niho mubona tugera imbere y'ibihe bigoye tukarema, mpwemu akaturemesha. Nico gituma mubona tugera imbere y'ivyaha umuntu akaba mu kugwana n'umutima, mpwemu yera akaguha inkomezi ukanesha ukakirengana, ukagenda uravuga uti ndahatswe mugabo kwe, uti ndahatswe. Kwakira mpwemu yera rero ni ikintu twese tubwirizwa gukora tukakirondera. Uwo baza ati abahawe mpwemu yera muri mwebwe ni bande? Bamwe bokiriza, abandi ntibokiriza. Hariho nabo kubwira ati nta nivyo tuzi. Ngiye gusoma Abaroma 8:9, mukurikire abo bigora kuronka hitumbereye. Abaroma 8 turi kuri ico ca mpwemu yera, 9, 176 urupapuro. Paulo yanditse avuga ngo ariko mweho ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri, ariko muganzwa n'impwemu. Bisanzwe mpwemu w'Imana aba muri mwebwe, ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntabagize ntaba ari uwiwe. Ubwo rero nimba utagira mpwemu,
turi ko tuvuga rya shengero ry'umugeni wa Kristo, aho nturimwo. Ibyo bintu rero bikurikirane, ubisengere, wegera abakozi b'Imana ati ndabira, mfasha, menye neza ko mpwemu w'Imana aba muri jewe. Birafise ibibigaragaza. Yesu yari yabitomoye avuga ngo muzobamenyera ku byo bama. Yesu nashimwe. Uyu mpwema tubemo. Ikigira kane n'ubuzima buhindutse. Ubuzima buhindutse. Petero yandika muri kiriya cete ciwe ca mbere umurongo wa 2:10 yarabwiye abantu ati kera mwebwe nta bantu mwarimwo, namwe murabizi uko mwari mumeze, natwe turazi uko twari tumeze, ariko noneho ubu muri iki muri abana b'Imana. Imana yacu nihabwa icubahiro. Umuntu rero ari muri iri shengero ritaboneshwa amaso, iri shengero rizoja mu ijuru, abwirizwa kuba mu buzima buhindutse. Hari abantu bavuga ngo je nikomeze, umeze nabi. Twe niko tumeze, twebwe abantuze tumeze uku. Oya, ko waje gukizwa ni ngombwa uhinduke. Twebwe abakuru tumeze uku. Oya, ko wakijijwe nubwo uri umukuru bisaba kuhinduka. Ejo bundi nagendewe n'abantu bavuye ruguru dukorana mu murimo w'Imana. Bashitse mu nzi wanje, umwe aratangura ati ati vya bindi Imana yatubwira amaso yacu atari bwabone ngibi ndabibonye. Toya, wewe naho utari bwabibone, je nabibonye kera. Ivyo rero sivyo mwijo. Uwundi aravuga ngo sha, ngo bwabo ndi gukizwa ni vyiza, tikubera iki mwari. Erega ndababwira akantu, twebwe hari iwacu hariho abantu bakirara ku kirago. Hari iwacu nigeze kuja kuvuga ubutumwa, ndara ku kirago bagenzi. Oya, nabupfutse meze neza, ariko ntasinziriye. Ariko ko wakijijwe ntabwo ukimeze nka mwene abo. Mwavyumvise? Wewe ko wakijijwe, nubwo uri iki, nubwo ufite amashuri menshi, nubwo utunze, ntabwo kimeze nka bene abo. Naho uva mu muryango waba, wewe ntabwo umeze nka mwene bake. Bisaba ko tugira ubuzima bugizene buhindutse, kuko umuntu yakijijwe ari muri rya shengero ritaboneshwa amaso, rya rindi rizoja mu ijuru, hari bimuranga muri ubu buzima bwe buhindutse. Atakundana arakundana, siko muca mubona vya vyamwa vya mpwemu yera biri mu Bagalatiya 5:22. Aragira urukundo, arihangana. Yesu nashimwe. Aragira ahantu arihangana. Tugeze ku ca 5, tuja kuri 6 twaheca dusenga. Ica 5 rero ni kuba hamwe n'abandi. Tubera hamwe n'abandi hehe? Muri iri shengero riboneka n'amaso, muri lokale niho bibera. Iri shengero rero riboneshwa amaso, nubwo ritazoja mu ijuru, niryo ritureze. Mwavyumvise? Niryo rigizene, niryo ritureze. Aha niho dutegurirwa kuba umugeni wa Kristo. Tuza tuvuye n'ibigoti, ibigoti by'ububeshi, ibigoti byo gutukana, ibigoti by'iki n'iki n'iki. Aha mu ishengero niho tubikurira. Ugacuvuga ati ubu rero tinumva nduhutse pe. Iki kintu rero cyo kuba hamwe n'abandi, mundeke ngisome mu Baheburayo, ariko ubwo sinsomye byinshi gabashe. Rega ubu hari abantu badakunda ko dusoma. Basi wewe ni wumva vyase ucureka ntacu ndeke. Abaheburayo 10. Hari abantu badakunda ko dusoma byinshi.
mugabo kandi niwo bibabwira ataberetse aho biri, noneho nta gahaze karimo. Mu Baheburayo 10:24 haravuga ngo kandi twiyumvirane ko ngo kugira turwane ishaka ryo gukundana n'iby'ibikorwa byiza, twoye guheba gukoranira hehe hamwe, twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Kuba mu bandi, kwegerana nka bene data, naco ni kimwe mu bigaragaza umuntu ari muri rya shengero ryiteguye gusanganira umwami. Hari abantu bavuga ngo urumva ngo yaye ngo jewe ngo nduku, ngo jewe ngo sinkunda abantu benshi, ngo jewe ngo sinkunda. Oya, ko wakijijwe ubwirizwa gukunda abantu benshi. Bene data, mwavyumvise? Ko wakijijwe ubwirizwa gukoranira hamwe n'abandi bene data. Igituma tubwirizwa gukoranira hamwe ni icahe? Icambere, hariho igikorwa citwa isangira ryera. Ni igikorwa kivugurura umukristo, kikamugarukanamwo itoto, bivanye n'ibi bintu duhura bigenda bikubita hirya no hino kuri twebwe. Ico gikorwa rero ni ngombwa umuntu wese ari kwaja mu ijuru, ari muri rya shengero ritaboneka n'amaso, ni ngombwa ico gikorwa gikora. Hari abantu rero bahevye, hari abantu bahevye gusangira kweri, bahevye haciye n'umwaka, haciye n'imyaka 2, mpagaze ahera ngo utangariza ko kabaye. Nta bugingo gifise mu mubare wa rya shengero, hariya waravuyemo. Mbwirira mugenza uti waravuyemo. Oya, si ugupfa kumubwira wacurenza ko uti nimba utagisangira. Waravuyemwo, nta bugingo ugira. Niyo mpamvu dukwiye kubigwanira, naho vyoshika mu ishengero kumbure hakaba ibintu bituma ico gikorwa utokibamwo, nyaruka bitunganye, bigwanire. Hari abantu bahagarikwa bagaca bigiriyo myaka 2, 3, 5, uzogwiyo garuka. Aha mu kukoranira hamwe niho dukorera ibikorwa vy'Imana. Nubona umuntu tuzoheza gutanga inzimano yo kwakira abashitsi, nta n'ikintu na kimwe atanze, iyo nzu tukayubaka tukashikana hariya hejuru, nta n'itafari ryiwe ririko, uwo muntu uramubwira ati rega uraraba neza nani. Bisaba ko muri iri shengero rokari turi umuryango, bavuze batumviriza banza mugume ngaha, dushize igiseke ngaho, upfumushirayo senkana, mugabo turaba ukuntu vyogenda bijya bintu. Ja mu bandi ukaba wumva umutima wo kuba mu bandi waragiye, karabaye. Imana dutabara. Ngiye ku ca 6 tuce duheza. Ni inyigisho rero ziragoye kugerera umwanya, namwe mwihangane, none rimwe gusa. 6, kuba mu vyigishwa vy'intumwa. Iyo dusoma muri kiriya gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, umurongo igice ca 2 umurongo wa 42, turabonayo abera ba mbere ingene bashishikarira ivy'intumwa zigirana zigisha, kuko igituma ari ngombwa dukurikira ivyigishwa twashizwe imbere, nuko aha hanze hari inyigisho nyinshi zizimiza. Turi kumwe? Muzokumva n'abavuga bati
nta gutanga ikigira cumi. Ariko n'umugabo vyari vyarananiye, hanyuma ikindi gihe agira ishengero ryiwe, aca avuga ati iki kintu ntawo gishirako ngo kigume kinseka kume cansekera hariya, aca aragikuramo. Abayoboke biwe ati nta vy'icacumi. Hari inyigisho nyinshi, hari inyigisho zivuga ko Yesu n'Imana atari umubiri umwe, atari umwe. Ariko muribuka ko Yesu yivugiye ati ubonye data nta bindi. Ako n'akarorero k'inyigisho nariko ndabereka mbi zitarizo kandi zo kuva kera cyane. Ariko abatwitangiye imbere bagiye bagerageza kuzigwanya. Nimba mubona Bibiliya yaranditswe, kimwe mu mpamvu zatumye Bibiliya yandikwa kwari ukugira ivyo twigishijwe vyandikwe, ejo ntihazovuka urwaruka rushasha ngo ruhendwe. Ubu vyanditse aha. Muzokumva aba bavyeyi baturongoye batubwira ati umviriza bene data, twarabiciye hirya no hino dusanga kariya kaji kitwa ntuze ntamerere nabi, kumbe karimo arikoro, karimo umwambiro. None rero bene data nimukareke, hajya biba biheze. Nimwabona umurongozi ahagaze ngaha agatangaza ikintu, hajya inama izobiheze. Ntivyabaye rimwe abagiye bakurikirana ishengero ingene ryagiye rikura, barazi ivyo bita amakonsile, inama zagiye ziba. Hariho konsile yabereye i Yerusalemu, bariko biga ingene twebwe abanyamahanga tutomera nk'abayuda. Hariho konsile zabaye muri Turikiya, Constantinople. Donc amanama yagiye araba kugira ngo abatama b'ishengero bashireho imirongo ngendegwako. Ayo manama nubu aracaba. Iyo rero uwo murongo ngendegwako ushinzwe, mugabo caho nyene ukabona udaciye aho, karakubanye. Muri rya shengero hariya watakaye. Imana idufashe, Imana idufashe. Ntivyoroshe, ariko kandi Pawulo acaravuga ngo nshobozwa vyose n'uwumpa inkomezi. Uyu mpwema ariko araduha inkomezi, birashoboka. Twebwe hari iwacu ejo baranterefone, hari ejo hari hirya y'ejo, barambaza ati mbega mwarimu, ntisa hari umucuraranzi yimwesheje ukuntu agomba kuzoherekeza abanyeshure muri rwa rugendo, twebwe twabona tutomwemerera. Ati mugabo tumubajije yatubwiye ngo ibujumbura ngo bimweshe uko. Nca ndababwira tumviriza rero, kubera mwe muri iyo ntazogende ntazogende kuvugiriza abo bantu. Burya ko mwabibonye mwakana, kuko twebwe hariya hari iwacu imuramvya. Niyo mpamvu mubona nkunda no kwimwesha igipara, nanka intambara zo kwitingisha no kwitindisha nizo nanka. Mwacanza ndikurira ko wose kugira iki? Kuko hari iwacu hari ivyavuzwe, mwebwe ino bitaravugwa nimwiryohererwe. Piga gacube ni pigeni gacube. Kubera iki? Ntabwo birahagarikwa, mugabo twebwe iwacu vyarahagaritswe. Turiko tuvuga inyigisho duhabwa n'intumwa, duhabwa n'aba batama. Ereka twebwe hari iwacu n'agatobe kakunaniye kumara ejo ntunywa, uca usesa. Kuko basanze hariho ibigabo vyaca bireka kukanywa uwo musi, nejo bikigira zezeze kugira bizokanywe hirya y'ejo. Baca bavuga ati umviriza rero,
umutobe uraye kirazira, kandi aho kiba kizira. Mwavyumvise? Ndiko nivugira hari iwacu. Buriya hari iwacu baratubuza no kuja mu manza zabo tudasangiye ukwizera. Naho yoba umukobwa wawe arongoweyo, hari iwacu kirazira ntumuherekeza. Vyarashinzwe, kandi aho rero nuko nyene ukabirengako kazi yako. Mugara abantu mengo nibiti biturirwa ngo jewe ngurumva ngo je we wiki ko wari warihanye ukaba ugomba kuja mu bugingo budashira, ukaba uri umwe mu bazosanganira umwami. Ehe, gendana n'ivyo abigisha bigisha. Amen. Tuzinge rero ikiyo cari ico, ukaba ubihagazemo neza vyose, Imana ishimwe. Paulo yavuze ngo nuko wiyumvira ko ahagaze agirene iyubare ntakwe, uwaguye nawe nagirene ntavyuke. Turi mu rugendo, turiko turagenda, kandi uru rugendo rero ni rwa rundi baca batubwira sugwa amaguru. Ivy'amaguru twabibonye nibi mwaje, mugaba amaguru abashikana muri eglise locale, amaguru abashikana muri iri koraniro turimwo. Amaguru ntazobashikana mu ijuru. Muvyumve neza n'umutima. Sinzi ko hari uwo twosengera. Nimba Imana yaratugiriye neza twese bikabihagaze neza kuri utu tuntu dutandatu, Imana ishimwe. Tugira dusenge, kandi ngira mpagurutse umukozi w'Imana. Kaze Imana, kaze usengera abantu, kaze usengera abantu. Erega hari umugani bavuze ngo amaja kuzimu siki, burya n'amaja hejuru nico kimwe. Nta ukwega uwundi, umwe wese navuga ati ya ndabonye akantu kangiriye nabi vrema.